haguruke abarundi, haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokarasi. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 30 Gitogoto 2025. Uyu ni umwanya wo kubashikiriza amakuru, ndabahaye n'ikaze ryo kuyakurikirana. Dondo Diemba z'umutima niwe agire ayabashikirize afadikanije na Jesrene Manirakiza mu buhinga bw'ivyo. Imyiyerekano yo kwiyamiriza inkinamico y'amatora yarayibaye yabandanije mu gihugu ca Tanzania. Benshi mu Barundi bakaba bavuga ko uko ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko vyikuye ko abakoroni, ariko abanyagihugu bo muri ivyo bihugu bariko bikangura ngo bikure ko intwaro z'igikenye na gahotoro. Abanyagihugu bo muri quartier Gisyo ya kane baragiramiwe n'abasuma kubera kubura umuyaga nkuba. Abasuma bakaba bikika mu mwijima. Mu byo basaba harimwo kuronswa umuyaga nkuba no gukingirwa hamwe n'ivyabo. Abandi banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bakaba bavuga ko intwaro itanga umuyaga nkuba ibanje gufumbatishwa, abarundi ngo bakwiye kuva hasi bakayirukana. Aya hamwe n'ayandi inkuru imwe mu buryo burambuye ni mu kanya, ariko mu mpera hari ikiganiro ineza y'Imana. Iyi muriko murumviriza ni radiyo haguruka. Radiyo haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cyacu. Bidoga ngo ibintu birazimvye, genda muvyironderere. None je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise. Cenja muri stock wanje. Jewe ndafise nk'ubu itoni renga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stock, ndafise umuceri muri stock. Neje nkandaze ko bizimvye, none no bimenya gute? Uwana mukuru w'igihugu dufise yariko aradushinyaguriza, atubwira ibintu nk'ivyo, aturatira umutungo afise ko stoke yiwe guma yuzuye. None umukuru w'igihugu yabura stoke, yabura amafaranga, aho igihugu coco coba camaze gutemba. N'uwo ari we wese nogira umukuru w'igihugu ntiyokwigera abura stoke. Rero ntiyarakwiye kuguma dushinyaguriza twebwe abarundi. Ndakunda Imana kweli, ni Imana ihindura ibihe. Iyo utabyifashe neza iraguhindurira ashaka. Umve iyo utabyifashe neza iraguhindurira kweli. Umve nawe yarakutungije mu gasozi hariya, iraguhurukura itakumanura hamwe n'ikirango kiragenda cyarapirame. Ewe mwana we, umudukuraho ukamusubiza hasi ukamumanura akumva agasigaye yiratabirenze. Ndongeye kubaramutsa, mwari muhejeje kuvyumva mu ntango. Abanyagihugu ba Tanzania barabandanya imyiyerekano yo kwiyamiriza inkinamico y'amatora yarayibaye yo gutora umukuru w'igihugu, icegera ciwe hamwe n'abashinga amateka. Kuri uyu munsi wa kabiri w'imyiyerekano, abanyatanzania basaba ko umukuru w'igihugu Samia Suluhu Hassan n'izindi nzego bakinjura hakajaho leta mfatakibanza yoca itunganya amatora y'ukuri. Naho leta ya Tanzania yari yarayishizeho amategeko abuza abanyagihugu gusohoka, igategeka ko n'abakozi ba leta bakorera mu mihana iwabo. Ntivyabujije abanyatanzania gusohoka kubandanya imyiyerekano. Kuva mu gatondo ahatari hake
bakaba basohotse bihereza amabarabara. Abakora imyiyerekano bakaba batigeze batinya abasirikare n'igipolisi vyari vyarungitswe mu bice bitandukanye vy'igihugu. Ivyo vyose biriko biraba mu gihe urongoye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu ca Tanzania Tundu Lissu ari mw'ibohero inyuma yo kwagirizwa ko yahemukiye igihugu. Nayo Ruhaga Mpina yashaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu aturuka mu mugambwe nawe nyene utavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ukomeye yabujijwe kwitoza. Muri kino gihe umugwi ujejwe amatora muri ico gihugu ukaba umaze gutangaza ibiharuro hirya no hino mu gihugu bigaragaza ko umukuru w'igihugu Samia Suluhu Hassan ariwe aza imbere. Tubibutse ko umugambwe uri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi CCM ariwo uwagumye urongoye igihugu ca Tanzania kuva cikukiye mu mwaka w'1961. Benshi mu banyagihugu b'abarundi bariko barabona ibiriko biraba bamenyesha ko uko ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko vyaronse intahe yo kwikukira bakikurako abakoroni, ariko abanyagihugu bo muri ivyo bihugu bariko bikangura ngo bikureko intwaro z'igikenye n'agahotoro zibazengereje. Imirimo itandukanye yahungabanye mu gitondo co kuri uyu wa kane igenekerezo rya 30 Gitogoto 2025 mu gisagara ca Nyanzarake, zone Nyanzarake, komine Nyanza mu ntara ya Burunga, kubera urugendo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagiriye muri iyo komine. Abanyagihugu bakaba bategetswe kuja gusanganira uwo mutegetsi, uwo birenze ko agahanishwa ihadabu ry'amafaranga 50,000. Abo banyagihugu bakiyamiriza iyo ngendo, bo bavuga ko ariyo iranga abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. bagirwa ko bahamagarira abarundi bose kuja hamwe bakikura ko ubutegetsi bubi atakindi bushoboye atarukwama bubaburagiza. Iyi nkuru tuyisomerwa na Innocent Igiraneza. Amakuru dukura mu gisagara ca Nyanzarake, zone Nyanzarake, komine Nyanza mu ntara ya Burunga, avuga ko kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa 29 Gitugutu 2025 abanyagihugu baguma bahimirizwa kuja gusanganira umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri aho Nyanzarake. Ayo makuru nyene akavuga ko uyu munsi mu gitondo cyo kuri uwa kane igenekerezo rya 30 Gitugutu 2025 imbonera kure zazindutse zitegeka abarangurira imirimo itandukanye aho Nyanzarake guhagarika imirimo yabo yose maze baze gusanganira umukuru w'igihugu, aho babwirwa ko uhirahira akabandanya imirimo yiwe aza gutangishwa ihadabu ry'amafaranga 50,000. Amashure nayo nyene akaba atasigaye nyuma kuko yahagaritse ibikorwa vyayo, maze abanyeshuri baje gusanganira uwo mutegetsi. Abanyagihugu bo muri zone Nyanzarake babujijwe kurangura imirimo yabo, bakaba bavuga ko badatahura ukuntu bahagarika imirimo bakajanwa ku nguvu gutegera umukuru w'igihugu kandi ibikorwa arivyo bizotuma Burundi butera imbere. Abavuganye na Radio Haguruka bakaba bavuze ko abategetsi bakomoka mu mugambo CNDD-FDD bakora ibihushanye n'ivyo bavuga, bagatanga akarorero ka Evariste Ndayishimiye wenyene ubwiwe ahamagarira abantu gukora, mugabo aho ageze agategeka abantu guhagarika imirimo kugira baje kumusanganira. Abo banyanzarake bakabona ko iyo ngendo itajanye na yambona kazoza yirirwa iraririmbwa n'abo mugambo CNDD-FDD, ariko batabona ibikenewe kugira ishikweko. Bahamagarira abarundi kuja hamwe bakikura ko ubutegetsi bubi atakindi bushoboye atari kwama bubaburagiza. Mwamenya ko urwo rugendo rw'Inyanzarake umukuru w'igihugu yarugize mu gihe yari yitezwe kuba ari mu gihugu c'Ubufaransa
mu nama yiga ku bibazo biraba igihugu ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Inama yatumweko na Emmanuel Macron arongoye ico gihugu, ariko Ndayishimiye akaba yafashe ingingo yo kutayijamwo nk'uko amakuru dukesha imbuga hwaniro abivuga ku munota wa nyuma. Amenyo ngo araguseka arayawe. Bamwe mu bagumyabanga bo mugambwe CNDD-FDD nibo babivuga inyuma yaho bumviye akamo katewe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Mpanda Sindayigaya Oscar, mu gihe abagumyabanga n'abakunzi b'umugambwe CNDD-FDD bari mu masengesho asozera ukwezi kwa Gitugutu 2025. Oscar akaba yagize ati nduguruye twamugina, ubu komine yacu nimwe turi mu rugamba rudasanzwe rwo gukura komine ku rugero yahorako mu iterambere, tuyigeze ku rugero twagejeje ko mu gutsinda amatora ndugaye twamugina. Umukozi w'Imana yishimikije ijambo ry'Imana riri muri Nehemiya ikigabane ca 4 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 23. Yahamagariye indongozi n'abagumyabanga kuba intwari mu vyo bakora vyose. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Mpanda Oscar Sindayigaya acaboneraho kubahamagarira kuja hamwe, kugiriranira umwumvikano, kugira urunani, kwicisha bugufi, kubahana no kubaha indongozi, kwijukira ibikorwa vy'iterambere rusangi no gucungera neza amatungo ya komine. Ariko ngo ivyo vyose ntibizokunda mu gihe batagiriraniye urukundo. Bamwe mu bagumyabanga ba CNDD-FDD bumvise ayo majambo babandanya bavuga ko Imana basenga ahiri yumvise ivyo bavuga ngo irajoregwa. Amatora aguma yishimikizwa nk'ikintu cabayemwo umuco, ngo sivyo namba abarundi ngo babigarutseko kenshi. Ayo matora ngo yaranzwe n'ubusuma butagira uko bwovugwa, ngo nta muntu yaragikwiye no kuyacisha mu kanwa. Indongozi zikomoka muri CNDD-FDD ngo iyo abazizi icari co guca bugufi ngo zari zikwiye gusaba imbabazi Imana, kuko zivye amatora ku mugaragaro zikayakumiramwo n'abandi. Ku bwabo bagumyabanga nyene ba CNDD-FDD, Uburundi ngo buzokizwa ikinyoma n'ubwiyerobetsi vy'abategetsi, n'abanyagihugu bariye umutima amenyo bagahagararira uburenganzira bwabo bwo gutora indongozi bashaka. Ubusuma burarembeje abanyagihugu bo muri quartier Gisyo ya 4 komine Mugere mu ntara ya Bujumbura. Amabateri y'amamodokari ari mu rugo, amatelefone yambugwa barengana, nivyo abasuma bakunze kwiba. Abanyagihugu bo mu Gisyo ya 4 bamenyesha ubusuma bwabaye ndanse iwabo ko butegwa nuko batagira umuyaga nkuba. Imihana ifise umuyaga nkuba ikaba ari mparugwa, naho nyene ngo nta umenya uburyo iyo mihana iba yashoboye kuburonkamwo. Abanyagihugu barababazwa nuko abasuma bafashwe badahanwa. Basaba abajejwe intwaro harimwo umukuru w'igihugu kubafasha baronswe umuyaga nkuba nk'abandi kugira ubusuma bugabanuke. Basaba kandi ko bakingirwa hamwe n'ivyabo. Abandi banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko abajejwe gutanga umuyaga nkuba badahawe ibiturire bitagira uko bingana badashobora kuronsa abanyagihugu umuyaga nkuba. Bakanababazwa nuko atari umuyaga nkuba wa gusa baba baronkejwe. Ku bwabo intwaro idashobora kwitwararika kuronsa umunyagihugu ivyo akeneye atabiturire birinze gutangwa, narirya biba vyinjiriza leta nyene.
abarundi ngo bova hasi bakayirukana. Iyi nkuru ni Ninete Nancy Umutoni tuyibaza. Muri quartier Gisyo ya kane abanyagihugu babangamiwe n'ubusuma nababa kugindwi hepfo y'ibarabara, ababa muri Nyabaranda no musi yaho. Abafise imodoka ntibagisinzira kubera basuma burira urugo mwijoro bakiba amabateri y'imiduga. Muri kino gihe ngo hadutse n'ubusuma bw'amatelefone. Ubutashe bwije hari abahungu b'imisore bamwe baba muri iyo quartier bavuga ko ari abazamu b'amashantier atarahera, n'abandi bava nko muri Kajiji bagenda muri Gisyo ya kane gutegera batashe bwije bakabambura amatelefone ngendanwa yabo. Abanyagihugu bo mu Gisyo twaganiriye ariko batashimye kuduha amajwi bavuga ko ubwo busuma bwose bwimonogoje kubera ibura ry'amatara mu makartier yabo, cyane cyane mwijoro aho bita ku musozi hoho nta matara hari kandi ari quartier iri viabilize. Abanyagihugu baho ngo barasavye Regideso ibaha amatara ngo naniranye, amatara afiswe n'abantu bakeyi atawumenye ingene bayaronse. Ikibabaje abanyagihugu nuko n'umusuma afashwe atarara mu gasho. Akarorero gatangwa nuko aho nyene hari umunyagihugu yibwe ibateri mu ndwi iheze ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 24 Gitugutu 2025. Umusuma yibagirira umupanga muri urwo rugo, nyene urugo avyutse asanga yibwe, atora uwo mupanga aratembera muri quartier abazanye n'umupanga aho yahavuye aboneka. Bamutwaye kuri zone Kanyosha Inyamiramabi aho kugira amatohoza yimbitse yateye irekura uwo mwene umupanga nyene kwibwa ataha yimyizi bamfu. Kuwa kabiri Gitugutu 2025 hari uwundi musuma yagiye kwiba ku rugo rw'intwazangabo mu gipolisi ngaho nyene muri Gisyo ya kane hafi y'umusigiti ariko yiba inkoko. Uwo ariko ntiyagize amahirwe yo kubaho kuko uwo mupolisi mwene urugo yamurashe ubwo nyene abaracikanye. Ico gihujejwe quartier yarahashitse. Abanyagihugu bakibaza nimba bajejwe intwaro n'abapolisi bazoza baraseruka ari uko umuntu yahasize ubuzima cyangwa ko bakwiye gukora kugira bakinge ibara ritaragwa mu kuronsa abanyagihugu umuyaga nkuba bakava mu mwijima bikabayobera. Abanyagihugu bo muri quartier Gisyo ya kane bavuga ko basabye ubarongoye ngo bicungerere umutekano mu gushiraho abo bita abasiti bohembwa n'abanyagihugu, ariko inyishungo yama ari rindira. Abo banyagihugu basaba gukingirwa hamwe n'ivyabo. Basaba kandi abajeje intwaro harimo umukuru w'igihugu kubafasha baronswe umuyaga nkuba nk'abandi kugira ubusuma bugabanuke. Abandi banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko abajejwe gutanga umuyaga nkuba badahawe iturire bitagira uko bingana badashobora kuronsa abanyagihugu umuyaga nkuba, bakanababazwa nuko atari umuyaga nkuba wa gusa baba baronkejwe. Ku bwabo intwaro idashobora kwitwararika kuronsa umunyagihugu ivyo akeneye atabiturire birinze gutangwa narijya biba byinjiriza leta nyene. Abarundi ngo bova hasi bakayirukana. Babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce dutandukira igice gihariwe ikiganiro. Haguruka abarundi, humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda, bakiba, bakica, bakangaza, amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona. Humura igihugu ciza, gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu, zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu, ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Tuzokwamba twitangira abanyagihugu, twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera abarundi kandi mukomeze n'abandi, mwime imitima inzanko zidashira, indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushira imbere ibikorwa byo kugarukira icatuvyaye. Komera abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihora,
rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo Barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro, dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza. Nuko bisanzwe bimenyerewe ku minsi ya kane, uyu n'umwanya w'ikiganiro ineza y'Imana. Kuri uyu munsi gishimikira ku ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 90 umurongo wa 15 mu gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu Gitegabiri. Isimina itaradira zitahe itazi mingo mikadireso. Isimina itaradira zitahe itazi mingo mikadireso. Arugura n'ibibazo byinshi ibirenze ubwenge bwawe kumushitsi intege. Umubisha kukosa kakuza mahwemo, ibuka ko Yesu ariho kandi ashobora gukiza. Umufate mu bwishingizi nonaha, reka dushimire Yesu kubw'urukundo ruhebuje kuva kera kose. Twe tutarabaho azi imigendere yawe, oya wikwiganira. Yesu ni umwami mwiza kandi ibihe byose, reka dushimire Yesu kubw'urukundo ruhebuje kuva kera kose. Twe tutarabaho azi imigendere yawe, oya wikwiganira. Yesu ni umwami mwiza kandi ibihe byose, kandi ibihe byose. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe banye naho umwe wese aherereye ku mpande zine z'isi. Uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Zaburi ya 90 umurongo wa 15. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Utunezereze umunezero ungana n'imisi watubabarijemwo n'imyaka twaboneyemwo ivyago. Amen. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwa icubahiro. Ni ijambo ry'Imana numvise twosangira we nshuti mugenzi uri kuranyumviriza uri hirya no hino. Zaburi ya 90 yanditswe na Mose. Nuko rero Mose iri ryari isengesho ryiwe yibutse ivyago Abisirayeli bari barimwo mu gihugu ca Egiputa. Nuko rero arasenga abwira Imana kugira ngo ibanezereze. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, nkuzaniye teme ivuga ngo uturemere umunezero. Birashoboka ukamaze igihe kirekire umunezero wawe waragiye. Birashoboka ukamaze igihe kirekire uri mu bibazo bitandukanye bituma utanezerwa. Rero we uri kuranyumviriza uri hirya no hino, nkuzaniye iri jambo nisengesho mpamagarira umuntu wese ari hirya no hino kugira ngo abwire Imana kugira ngo ituremere umunezero. Waba uri muri kino gihugu c'u Burundi, waba uri muri Tanzania, waba uri muri Kongo, waba uri muri Uganda, muri Kenya, mu Rwanda n'ahandi hose, nagira nkubwire ngo watuza akanwa kawe iri jambo ubwira Imana ngo Mana uturemere umunezero twebwe Abarundi. Imana yacu nishimwe cyane kandi habwa icubahiro. Birashoboka rero we uri kuranyumviriza ukaba uri mu bihe bitoroshe. Ibyo bihe bitoroshe nagira nkubwire ngo ntibigutere ubwoba kuko si we wa mbere bibayeko. N'Abisirayeli vyababayeko bari mu gihugu ca Egiputa, aho bari mu buja, aho bakoreshwa ibikorwa vy'inguvu bibananira, aho bakoreshwa ijoro n'umurango, bagakoreshwa ibikorwa vy'agahato. Nuko rero baba mu bihe bigoye, baba mu bihe vyo kurya ntibahage, baba mu bihe vyo kutagira umunezero. Abagabo ntibagira umunezero, abagore ntibagira umunezero, abana ntibagira umunezero. Nukuri imiryango yose yari babaye yari mu gahinda. Nuko rero
rero batangura kurira, bararizwa n'agahinda barimwo, bararizwa n'imibabaro barimwo, bararizwa n'ibikorwa bariko barakoreshwa, nta wabakunda, nta wabitaho. Ariko Mose aravyitegereza aravuga ngo ntibishoboka, reka duhaguruke twese turirira Imana. Nuko rero barahaguruka baririra Imana, nuko Imana yumva amaborogo yabo iri mw'ijuru, amaborogo yabo Imana irayumva. Nuko rero igihe kimwe Imana ibagirira neza, ibakura muri bya bihe bitari vyoroshe, ibakura muri bya bihe byari bigoye, ibakura muri bya bihe by'agasuzuguro, ibakura muri bya bihe by'amarira n'agahinda, ibakura muri bya bihe by'ubwoba. Nuko rero Imana ibagirira neza. Mose rero niho yibuka neza ibihe baciyemwo, yaturira ijambo aravuga ngo tunezereze umunezero ungana n'iminsi watubabarijemwo n'imyaka twabayemwo, twabonyemwo ibyago. Abisirayeli bamaze ivyo bihe byose imyaka 400 irenga, ariko barihangana. Niyo mpamvu nagira nkubwire nawe nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, nagira nkubwire ngo ibihe uri kuracamwe nubwo biba bitoroshe, waba uri hano mu gihugu c'u Burundi, waba uri hirya no hino kw'isi, waba uri mu bihe bibabaje by'agahinda, waba uri mu bihe by'inzara, mu bihe by'ubugwayi, mu bihe by'ubukene, mu bihe by'ugutotezwa, mu bihe by'ukwangazwa, waba uri impunzi uri hirya no hino. Niyo mpamvu kino gitondo ndakubwiye ngo atuza iri jambo ubwira Imana. Simpagaze ku idini usengamwo, waba uri umukristo, waba uri umuyisilamu, aho usenga hose ivyo ni ibyawe kumenya. Ariko nagira nkubwire ngo Imana dusenga ni imwe, iri mw'ijuru, iri hejuru ya vyose. Nagira nkubwire ngo we watuza akanwa kawe aho uri hose uri kuranyumviriza, watuza akanwa kawe ubwira Imana ngo Mana turemere umunezero kandi ungana n'ibihe tumaze igihe tubabara. Imana yacu dutabare cane. Hari ibihe by'ivyago umazemo igihe, hari ibihe by'umubabaro umazemo igihe kirekire, wewe niwe ubizi n'umutima wawe. Birashoboka ukaba ubayeho mu buzima bwo gupfundikanya, ariko nagira nkubwire ngo atuze ijambo ubwira Imana ngo Mana nani rashaka undemere umunezero. Imana yacu nishimwe cane, Imana yacu nihabwe icubahiro. Murundi uri kuranyumviza aho uri hose, bwira Imana ngo turemere umunezero. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Nuko rero Mose abwira Imana ati uturemere umunezero utunezereze, kuko twahuye n'ivyago vyinshi, ivyago vyo gusonza, ivyago vy'ubukene, ivyago vyo kubabazwa, ivyago vyo kwankwa, ivyago vyo kwangazwa. None turashaka uturemere umunezero, ubu twamaze igihe kirekire turi muri ivyo bibazo. Uturemere umunezero ungana n'imisi twamaze tubabazwa. Imana yacu nishimwe cyane. Mu yandi majambo yaravuze ngo Mana uturemere umunezero, utwibagize ibihe twaciyemo by'amakuba, ubitwibagize burundu. Mana yacu nishimwe cyane. Tuti mugenzi uri kuranyumviriza, birashoboka uri mu bitaro, birashoboka uri mu bukene, birashoboka ukabupfunzwe maze igihe kirekire upfunzwe uri mu ibohero, birashoboka ukamaze igihe kirekire uri mu buhungiro warahunze, birashoboka maze igihe kirekire ivyawe byaranyazwe, birashoboka maze igihe kirekire utotezwa, birashoboka maze igihe kirekire uturatura uri kurahigwa, birashoboka maze igihe kirekire konte yawe yarugawe, birashoboka maze igihe kirekire inzu zawe zarafashwe, imitungo yawe yafashwe, birashoboka maze igihe kirekire imiryango yarakwanse, birashoboka ukamaze igihe kirekire abavyeyi barakwanse, birashoboka maze igihe kirekire abana barakwanse. Ibyo urimwo vyose ntaco bitwaye, ariko watura ijambo rivuga ngo Mana ndemera umunezero ungana n'ibihe nababarijwemwo. Imana yacu nishimwe cane, Imana yacu ihabwe icubahiro. Hari ibihe abarundi twababajwe, ibihe bimaze imyaka myinshi cane, mbere nta no bidondagura ngo bimare. Imyaka yagiye ikurikirana, abarundi bangara, abarundi bahunga, abarundi banyagwa ivyabo, abarundi bicwa, abarundi bicana hagati yabo, abarundi bankana. Nagira nkubwire ngo aho uri hose, utaravye intara uvamwo, utaravye ivy'ubwo kuvamwo, utaravye idini usengamwo, nagira nkubwire ngo atura ijambo uvuge ngo Mana turemere umunezero, turarushwe n'imibabaro, turarushwe n'amacakubiri, turarushwe n'inzankano, turarushwe n'ubukene, turarushwe n'imibabaro n'agahinda, turarushwe no kwangara mu bihugu bitandukanye. Turemere umunezero Mana,
turashaka umunezero. Imana yacu nishimwe cyane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, ndazi neza yuko nivyo nawe ubonesha amaso sivyo wumvisha amatwi. Umunezero waragiye. Abantu benshi babayeho bidoga, abantu benshi babayeho bikengereye, abantu benshi babayeho bihebuye, abantu benshi babayeho mu bwoba, kandi aha mu gihugu umuntu aritegereza akabona nta mbere akabona nta nyuma. Ariko nagira nkubwire ngo uko biri kose turacafise Imana iri hejuru ya vyose, iri mwijuru, ihindura ibyanse guhinduka mu kanya gato nkako guhumvya, ishobora kubihindura vyose. Ariko ico usabwa nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, ni watuza akanwa kawe, haba mu gitondo haba ku mugoroba, ubwira Imana ngo turemere umunezero. Mana, turashaka kubona umunezero mu gihugu cacu, turashaka kubona umunezero mu Barundi, turashaka kubona umunezero muri ibi bihe, kandi turashaka kubona umunezero muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza muri kino kiganiro ineza y'Imana, waba uri hafi waba uri kure, ntitaye ko aho uri, ariko aho uri hose waturira ijambo ngo turemere umunezero. Ni ijambo ry'Imana nenose twosangira kuri uyu munsi. Abaryumvise mwese, Imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi bagirire neza. Tugiye gusenga Imana. Mana ugira neza, Mana y'icubahiro, ndagushimiye kubwira ijambo umpaye. Nyemerera rero nyakubahwa umuntu wese yumvise iri jambo umugirire neza kandi uhora umwibutsa kwatura ngo uturemere umunezero. Mana, niko Abisirayeli babigenjeje, bose bashize hamwe bahuje umutima n'inama, baraguhamagara barakuririra Mana yo mwijuru, baravuga ngo turemere umunezero, tugirire neza, twongere kunezerwa. Nawe urabibakorera Mana, ubarabanezereza, ubaha igihugu c'isezerano gitemba amata n'ubuki, ubagirira neza bakura mu gasuzuguro k'abanyegiputa. None rero nyakubaho kuri uyu munsi ndakwinginze ugirire neza ubwoko bwawe, ugirire neza igihugu c'u Burundi, ucuzuza umunezero Mana, wuzuza umunezero abarundi n'abarundi kazi, wuzuza umunezero Mwami Mana bagiye hirya no hino mu bihugu bitandukanye nk'impunzi. Mana ubagirire neza, ubagarukane mu gihugu amahoro. Mana girira neza umuntu wese rero nyakubaho ariko aranyumviriza muri kino kiganiro, umuzuza umunezero, mukureho ibibazo byose Mwami uzobukoze. Ramura ukuboko kwawe rero nyakubahwa, uhumugisha umuntu wese yumvije kino kiganiro, uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo senze nizeramwo. Amen. Shalom. Shalom. Isimina itarenira zitahe, itazimingo mitajihezo. Isimina itarenira zitahe, itazimingo mitajihezo. Arugura n'ibibazo byinshi, ibirenze ubwenge bwawe kugushitsa intege. Umubisha kugose akakuza amahwemo, ibuka ko Yesu ariho kandi ashobora gukiza. Umufate mu bwishingizi nonaho, reka dushimire Yesu kubw'urukundo ruhebuje kuva kera kose. Twe tutarabaho azi imigendere yawe, oya wikwiganira. Yesu ni umwami mwiza kandi ibihe byose, reka dushimire Yesu kubw'urukundo ruhebuje kuva kera kose. Twe tutarabaho azi imigendere yawe, oya wikwiganira. Yesu ni umwami mwiza kandi ibihe byose, kandi ibihe byose. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwari muduteze abiri. Ndashimiye n'abagize uruganda rwa Radio Haguruka hamwe n'uri mu buhinga bw'ivyuma bakoze vyinshi. Aya makuru n'ikiganiro biraboneka vyongera birabashikira. Ndabikebanuye mwese musigara amahoro. Imana ibishatse naho mu makuru yacu azokurikira. Amahoro
imisango bugikorwa abicwa bakicwa bene umurango barorera abatijishwe bagafungwa yo ataco bazira abadakukuzwe bakangazwa batangajwe baburiwe irengero urugamba rw'abarundi urugamba rwo kwibora urugamba rw'abarundi urugamba rwo kwibora kukwambana intekera ku mutwe abarundi twarirambiwe kukwamba duturaturayo abarundi twarirambiwe kukwamba twitwa impunzi abarundi twarirambiweyo ibuke kwata murundi w'umutima rero amaboko igihugu kiri mu manga ejo abana bawe bazokubaza aho barura abavyeyi barira hagarara runtu na rutare fashizo kura z'uburundi gutabara ibuke kakaranga k'abatwokuru turangwe n'akabanga ubuntu n'ubutwari bitubera inkizo n'umuheto muri urugamba rw'abarundi urugamba rwo kwibora urugamba rw'abarundi urugamba rwo kwibora uve mwana wa Nyamurunga wibuke ko abiguze Uburundi na Afurika batigeze birengagiza umubabaro w'ikiremwa muntu kandi bamye bafatanye mu nda umenye ko umuheto w'izo ntwari utavunitse kandi ibanga ryazo ari ntibagiranwa aho uri hose harageze kuba intwari muri uru rugamba rwo kwibohora kuko twese abarundi dukeneye amahoro arama. haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka